kuyura nkuku kweli muri Ramazani yo Ramazani alhamdulillah kweli rero mpaka umuntu kujya size Jezimba nyene yuko ni Ramazani yoza kugira ngamaka ni hatari kweli ni hatari kabisa ila kiba wewe vipi? Man. Man. Nataka pesa zako. Salamu alaykum. Alaykum salaam wa barakatuh. Alhamdulillah. Tuite no. Shaje kweli fresh. Man ira matani zo tugeza. Kare. Ariho gitangura hinza riri mukunyici. Ahadwereye. Ahadi zikeze zakugana manafu. Yeno umutima ngije muri estoma. Umutima ngije muri estoma. Hatari man. Ewan, jewe nka namazi hamba shaka namazi ariko kwangwa byasi ewe ni bipanze gute oya bipanze gute ahubwo wewe ucu saa 9 tuza kumamagara giye gute saa 10 ego ndakese cha we saa 10 nje ndakubwira kweli asha ahangu bandi mulola kibalo none gasha tugiye gutije mana bagenda cise kabisa uracitse oya burya hana je mukaye asha wewe uje kumitana kabisa nyene tugende asha ndigiye tu sasa oya kweli jewe nemere nicwe n'inzara kweli oya kweli asha uko reka mangende kuraba kuno wa no Saban waktu bangkit jiwaku, kau sungguh hatiku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wa barakatuh. Yo man, none tuje gusalima. Yo, shamana. Ahubwo rero tugende kweli. Kwa yuko ningiye nyine gutana kagangu kameyibi. Tugende. Yego burya masana yo gusara. Ariko nacerewe ho gutinyaruca twacerewe kabisa. Al-Quran mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Oh no! Urumva rero ngo Ramazani jewe mfunge gushika 18 moya ndabahenda ko niriwe mfunze mugabo nje ndabike wewe no funga kugera 18 moya nibishika Noma ngenda gusenga mu bandi 18 mvuge ko niriwe mfunze ngenda gusenga je mejeje Oh no! Hey, stop there. Hey, stop here, stop here. Hey, come here, come here. Come here. Hey, where is the money? Where's the money before I cut your neck? Where is the money? Hold on. Ayo la bahakari. Oh no!
usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan bulan ibi ni ibiki reka kumira ibi ni ibiki soni none tuja mu mavumo ngo tukisonzera kugira ngo Imana ibane natwe sibyo none we wamutenda misi yose ngo urapfunze kumbe ntibigira ufunga n'umunsi n'umwe kubera tubwire guceceka tubwire ibi ni ibiki none we wakoze Ega wa muhungu we numvise umutima ugomba uje muri estoma ncambuga reka ngende kureba byasigaye. ubu turi hehe ubu turi hehe Ega iri mwira amazani wibona gute wewe oya nanjye numvise umutima ugomba uje no muri estoma ncambuga reka ngende kuraba mugana rimaze kujya dukeya reka tete. yuzuye ebisaro biruze ntabyo bose Asi nimujye ko nimujye yewe kundega. kwisubira gute nabyo tujya wala kugushira wewe inyuma kirishengero turabonye impamvu Kuko ibisivyo. uri mu misiramu uwo mizi tubwire Basi mujye ko hama tishentu. amutenda ageze disubitere ukugibu wa mbere kubera genda guhapfuze ukujya Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan bulan Al-Quran mendidik jiwaku menumbuhkan iman. umuntu umushenga umuntu Wakwegeye. Selamanya Ramadan rasaku selamanya. Misi ibinyoma kwera yaruye. Amayi nawe reka naco mpe kubijya nafashwe. Ramadan di hati, Ramadan, Ramadan, Manambabarira nari amasataragera. Ramazan sememangnya kau Umurira hati.